nyakubahwa mwese bagumya abanga bakenya rugamba mbonera kure bahumure tugese DFDD nanje no munsi nakanyamuneza ntangere kubona ndi kumwe namwe hano mu Ruyigi. So bwa mbere ndahaje mugabe ico nkunda cyane no kuyonje imisi yose munyakira nk'uwanyu nk'umukunzi kuko mwama muvuga muti ingo dusangira ikivi n'ikiyago. Ndahimbawe rero kubona uno munsi nshikiye ku kivi. Ibi birerekana neza yuko Abanyaruyigi mwamaze gukura amaboko mu mpuzu muri rwa rugamba rwo kurwanya ubukene. None rero nanje ndabakeje kandi ndabakengurukira kungene murasiba kwitanga kugira ngo Burundi bwacu butere imbere. Nagira kandi ndabakengurukiye ko Abanyaruyigi murabumva kare kuko iyi ntara umuntu ayiravye yarahindutse. Umuntu ayiravye ingene yasa mu 2005 akayiraba uno munsi. Nimwiyumvire uno munsi tuciye twita mu 2005 none mu 2025 hazoba hasa gute? Biraboneka neza ko tuzoba tugeze kure cyane. Uno munsi turi mu gihe tuvuga tuti twiyajya umugani kukahitiye kugira ngo ntikaze kagaruki. Muribuka kera muri iki gihugu cyacu twari dufise indongozi zijyanisha abene gihugu turaryana uko twabuze umuvyeyi kuko leta yamara imvyeyi. Ico gihe umujyano iraduka mu gihugu kuko ntaho vyari vyarakabonetse aho usanga inzego za leta izo ziriko zitera abene gihugu cyanya habene gihugu baryana ni habe kibanguranya. Ntaho ryari ryarakabonetse mu Burundi vyarabaye ariko ivyo twarabisezereye. Nico twamvuga nti tuvyiyajya umugani. Ndibuka igihe kiraho mu 2007 nje ngaha mu Ruyigi nge mu ivyo kurya inzara yateye ngaha mu Ruyigi. Ndavyibuka ico gihe turiko turiyumvira ico twokora kugira ntizusubire gusonza. None munsi mu Ruyigi kandi hari nkaya mango nyene mugabo ni murabo no munsi mu Ruyigi uno munsi murayagayaga mwese kandi ico gihe abagwaye kwashi ntibari baki none hera ingene musigaye muyagayaga. Ivyo nivyo kwiyaga umugani. Mbonye muciye murabana mwese nimwibuka ingene mwasa mu 2005 muce muraba ingene musubu hariho ivyo kwiyaga umugani. Twahora mu njyane raba ingene ubu twese turabana tukabona ko turi Abarundi twese. Kera twari twaratevye turibagira ko turi Abarundi tukibona ko turi Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa aho kwibona Abarundi. None ubu no munsi turabona ko turi Abarundi twarabonye ikiruta ikindi. Ivyo nivyo kwiyaga umugani tuti ntituze dusubireyo. Rero bene wacu Abanyaruyigi bavuga bati ntuzure kure iciza wafashe. Ntuzure kure iciza wafashe. Aya mahoro twarose ntihagire uzoyarekura. Ubu bumwe twarose ntihagire uzoburekura. Ubu muvuduko dufise w'ibikogwa ntihagire usubira inyuma kuko nta kurekura iciza wafashe. Kuva mu mwaka wa 2017 umugambwe CNDD-FDD abagumyanga twese twarihaye intumbero umwe wese aravuga ati kuva ubu uyu mwaka ndawuhariye kurwanya ubukene. Twarakuye amaboko mu mpuzu turakora birashimwa. Uno munsi sinzi ko muri isuzuma ngo mubazanye muti none hari habuze iki? Hari habuze iki kugira ngo mu gihe cy'ayamanga imisi yose twame dushonje? Hari habuze iki kubu none twimbura? Twari tubuza amahoro mu mutima, twari binebwe. Umuntu atoye n'agafaranga yakajana mu kabare
mugu umuntu atoye agafaranga agakoresha imigambi y'iterambere. Iterambere yo ntirihera. Twaragize urugamba kugira ngo turonke amahoro, ndetse bamwe baritanga, abandi nabo baricwa, barapfata cyo bazira. Mugabo nagira ndabaremeshe ndabwira nti no mwijambo ry'Imana haravuga hati urutete rwa sinapi ni rutoyi, ariko rutagiye mu kuzimu ngo rupfe rubore ntiruvamwo igiti, ariko iyo rumeze ruvamwo igiti kinini cyane inyoni zose zo mw'isi ziza zikarikako. Natwe rero akahitiye mu Burundi katubera ikigwa. Hari naho iyo bitaba twobandanije twiyanjanjwako, mugabo kubera twabibonye ntituzosubira kwiyanjanjwako. Twararose amahoro, urugamba rwo kurondera amahoro twarushitseko, kandi turizeye neza n'umutima wacu wose ko tutazosubira muri arya magume yahitiye. Ntibizokunda kubera iki? Ubu turafise leta muvyeyi, leta itajyanisha, leta atari kajyanisha miryango. Uno munsi turafise indongozi z'ukuri ziduserukira twebwe abenegihugu zigakora ku neza yacu. Ico ni iciza twarose kandi nico tugenderako. Noneho rero ya mahoro twaronka yatumye tugira ubumwe, yatumye bahora barabana ribi basubira barabana ryiza. Ivyo ni vyiza twarose, ni murabe ingene turyohewe twibereye muri ubu bumwe bwacu. Ariko rero hariho urugamba rukomeye cyane rutegereza gukora. N'urugamba rwo ku munsi umuntu akora kuva kivuka akazorinda asezera isi arukora. N'urugamba rwo kurwanya ubukene. Kurwanya ubukene n'urugamba rwa twese. Umwe asigaye inyuma atuma twese dusonze. Umunsi umwe naciye ahantu bariko barima mu mwonga, hanyuma mbona ku nkuka ahatarimye. Ndabaza nyeneho gituma ataharimye kandi amazi ari hagufi yo kuvomera. Hanyuma baca bambwira bati erega naho twobirima bazoza kubitwiba. None nibande babibiba, uwo muntu azobashonje ninde? Turabiye hamwe duca dusanga umuntu atubuza iterambere unumusuma, nawo musuma nujya muzobona ari kwirigara. Murazoraba hariho abantu ubu baragabanutse gose, mugabo bajya biba mu mirima muze mumenye ko ari bajya birirwa bicaye ku mabare. Umunsi mwabonye mubabaze muti none wewe kudakora ko tubona utagwaye kwashi urya ivyo ukuyehe? No kuvuga yuko arya ivyo yivye. Muze mubaze muti ko tubona wambaye impuzu kandi udakora, izo mpuzu zikurahe? Bizoba vyerekana yuko izo mpuzu azikura mu vyo yivye. Umuntu hirirwa yicaye rero niwe adusubiza inyuma. Igihe atazoza mu runani guru rugamba rw'iterambere, muze mumenye yuko ariwe wa mbere adusubiza inyuma. Niwe dutera umutima uhagaze tukarara turaririye twari kuruhuka. Rero ibinebwe tuvyiyamirize tumenye ko ariwe mwasi wacu. Mu rugamba rwo kurwanya ubukene ni nka rujya rugamba rwo kurwanya amacinya. Ku mutumba naho bose bogira isuku agasigara umwe wenyine atagize isuku, amacinya aratera kandi agatera n'abagize isuku. Nico gituma rero n'urugamba rw'iterambere umwe asigaye inyuma adukwegera twese. Nico gituma rero dutegerezwa gukorera mu runani. Kuva mu 2017 twari twihaye intumbero yuko umunwa wose uri mu Burundi utegereza kuronka icyo urya. Tubiravye turabona yuko abarundi benshi ubu baronka icyo bafungura. Turenze ko rero kuba turonka icyo dufungura dukore turonke n'ibindi. Abakozi b'Imana canke twese twemera Imana turakunda kuririmba ngo saha gusa ari n'ahandi ndashaka kuhabona. Sukurya gusa, turakeneye kuryama neza,
turakeneye kuba mu nzu itava, turakeneye amagara yacu ko agenda neza, turakeneye ko abana bacu baja ku mashure, turakeneye akayaga keza. Ivyo nivyo dukeneye. Ubu rero nitubanze ko twafunguye turondere rero ingene turonka ivyo bindi. Ivyo bindi yaba inzu nziza, y'amagara meza, yaba amashuri afise akanovera, nta handi bizova atari mu mwimbu urenga ko kuvyo dufungura. Turakeneye uko rero twimbura, tukimbura tugafungura tukongera tugashora. Nitwamara gushora tuzoronka amafaranga azotuzanira ivyo tudafise. Tugwiza umwimbu ntihagire uwutezura kuri iki gikorwa turiko cyo kugwiza umwimbu. Mbega ubwo ntitwokwihangira ukavuga tuti ko umuntu warose ico urya umufuko nawe uronke amafaranga agantuze. Kujya twavuze tuti kuva ubu umunwa wose utegereza kuronka ico ufungura, tuvuge tuti umufuko wose utegereza kubamwo amafaranga kugira amafaranga dufashe kuronka inzu nziza, amafaranga dufashe kugira isuku, twambara agahuzu keza, turonke agasabuni, amafaranga dufashe kuriha amashuri y'abana, amashuri afise akanovera. Erega hari ivyo tutihingurira ngaha mu Burundi, ayo mafaranga niyo azodufasha kubirondera navyo. Nico gituma twese tutagiye hamwe ntaco tuzoshikako, kuko bavuga bati umutwe umwe ntiwigira inama, nyamwigenda ko ntari impeshi, ubugirigiri bugira babiri. Ndakunda cyane abasokuru, nico gituma naba niyumvira nti mbega twataye ko karanga bigenze gute. Basogokuru bari incabwenge zikomeye, basogokuru bari bazi yuko badakoreye hamwe ataco bazoshikako, baca batangura iki bagukora mu kibiri. Barakora mu kibiri, umwimbu ukagwira, ugasanga imihana yose yuzuye ibigega vyuzuye ivyimburwa. Mugabo harateye igihe abarundi turataho karanga, mbere tuza tubona aho kugira ikibiri cyo gutera imbere hari n'abagize ibibiri by'ubwicanyi. Mwumva ukamaramaza aho twofashe ibyo basokuru baturaze tukaza kwiraga bibi. Ivyo twabisezereye vyaragiye. Basokuru bari bazi ubwenge aho mubona, basokuru bari bazi guhingura, bari bafise amahinguri. Hariho umuntu w'umunyamahanga nigeze guha akaganuke, ndamugabira ihinguriro twari dufise kuva kera ngaha mu Burundi, ihinguriro rikora ifu. Abarundi bari bazi yuko isekuru ivamwo ifu. Abarundi bari bazi kurusyo usya ukavyara ifu y'uburo. None ubwo bwenge gantuze ntiba iryo ntiryari ihinguriro, ryari ihinguriro. Abasokuru bari bazi neza, bazi gutandukanya amabuye avamwo ubutare n'amabuye atarimwo ubutare. Mugabo no munsi uri gukaminuza ntugende utweretse nibuye na rimwe ry'ubutare. Abasokuru bari bazi ubwenge. Abantu bari bazi yuko ubutare bushuhije bushonga, hanyuma bwakanya bukavamwo icuma, bukavamwo umuhoro, bukavamwo ingangura, bukavamwo ishoka. Nta na hamwe bari baravyize mu ishuri bwari ubwenge bwabo. Mugabo twebwe twarabaye ibifyine, ivyo vyose turavyibagira. None umunsi twatubuze natwe n'agahinguriro twikoreye ko guhingura ivyuma dufise. Duca ubwenge ndababwira, duca ubwenge tuzotera imbere. Tuzotera imbere ndabibabwiye. Aho umurundi wese yoteka umutwe wiwe agaca ushira hamwe n'uwundi, imitwe yiwacu yose iri mu ubwenge bwinshi cyane. Nama ndaba barundi leta irungika kwiga hanze baba mbere. Mugabe ikibabaje abo banyamahanga abo bazungu baca bamugura bakamutwara nawe akemera akaja gukorera abazungu aho kwemera gukorera abarundi bobo bamwihebeye kugira ngo yige. Mwumva ingene abarundi turi bijuju rimwe na rimwe. Tuze turahanura na dukanure.
niwiyumvire kuva ukiri umwana abavyeyi bakikokora ukaja kw'ishure igihugu kikemera kikakuziganyamwo umutahe waco kugira ngo uzuvemwo umwana w'igihugu azobera akamaro abarundi bose wiga ugaheza amashure rimwe na rimwe abazungu bakakugura ugaca ugenda kubateza imbere utwaye umutahe w'abarundi abo bazungu ata mutahe bari baragushizemwo ahandi naho twagira ngo tugize ibakwe ngo uragarutse bakubwira bati genda ukorera bene gihugu ukiyankira hariho abantu bize bakubwira bati jewe sinemeye gufasha leta gukorera bene gihugu abaganga b'abahinga dufise bangana iki batemera kuduga mu Ruyigi kuvuraho bangana iki bakavuga ngo jewe simvura Nyarucari ngo nzovura ngo umukire gusa bakaguma i Bujumbura abo bantu mwovuga ko bize canke ntibize iyo baba barize baba bazi ko bize guteza imbere abene gihugu b'i Burundi ko duhora tubona abanyamahanga uza wumva bagize umugwi bakaza ukumva bavuga bati tuzomara indwi y'inaka tuvura bene gihugu b'i Burundi tubavura ku buntu ko tutarigira tubona abaganga ngaha mu Burundi bagiye hamwe bati twe turi abaganga batanu turafashe ikonje turafashe ikiruhuko tugira tuje kuvura abene gihugu indwi yose ku buntu kandi abene gihugu aribo babigishije kandi iyo bariko baravuga ngo abene gihugu nibo babigishije abo nyene bize nibo bambere batanavyumva nitumenya yuko itunga rya leta ari itunga ry'iwacu twese iyo we bari guhaye bagashaka kugushira nk'umutahe ngo uzuze utugira akamaro ajya amahera sa leta n'abene gihugu bose kuko leta n'abene gihugu mubwo umuntu akibagira agaca avuga ngo leta niyo yanyigishije ngo sabene gihugu banyigishije rijya tunga ryose mubona rya leta nigi wacu nico gituma dutegerezwa kuri bungabunga abarundi umwe wese roni duce ubwenge hamubwo bwenge tubushire hamwe buduteza imbere ngaha mu gihugu cyacu iyo turiko turavuga tuti urunani mu rugamba rw'iterambere tuba tuvuze umwe wese azane ubwenge bwiwe azane ubushobozi bwiwe harababaji harabarimyi harabaganga twese tugira urunani gushikaho tuzosanga duteranije umwe wese umwuga wiwe uheze uduteza imbere ubwo runani nta handi ruva atari muri ubumwe dufitaniye nico gituma barundi twese twomenya umwe wese icamari uwundi tukabona neza yuko ata murundi numwe akwiye kutuvamwo kubera umwe wese afise icakumariye mwarimu ariko arigisha abana ba kanaka nawe ariko ararima kugira ngo mwarimu azaronka ivyo afungura mwarimu ariko arigisha mugabo muganga nawe aramwibuka ku magara yiwe umuganga ariko aravura mugabo mwarimu ariko amwigishiriza umwana muganga agomba kubaka inzu hariho umubaji nawe ariko amukorera imyango n'amadirisha hariho umufundi nawe amwubakira iyo nzu hariho umurimyi ariko ararima kugira twese tugaburire nico gituma twomenya abarundi twese ko turi bamagiriranire hanyuma duteranye ivyo dufise byose biheze biduteza imbere nico gituma mugambwe wacu CNDD-FDD twubakira ku ijambo rimwe rivuga riti iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako nyango ico kivugo nta numwe akicigisha twese turakizi sivyo gayemu twese turakizi iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako ibi byose narindiko ndavuga ni iterambere ridukomokako ubu rero harageze yuko iyo iryo terambere rigukomotseko riheza rikagugarukako none rigaruka gute aha rero njyana ibande cyane ku bakozi bakorera leta ni ukuvuga abakozi bakorera bene gihugu kuko ntiduhave duteranya ikintu n'ikindi ubu mukozi akorera leta ni umukozi akorera bene gihugu ku bwa ngingo
umukozi wa leta wese abonye umwenegihugu avuga ati nguyu databuja nguyu mabuja ku bwa ngingo. Mugabo usanga abakozi ba leta aribo bagenda bagaye nk'ikizinu bagara kuri abo benegihugu nyene kandi bazi ko ari bategeza gukorera. Abakozi ba leta ni mubimenye mubisubire, mwebwe muri abakozi ba benegihugu. Leta ifise ubutumwa bwo gutunganiriza abenegihugu. Ubwo butumwa bukorwa na mwebwe bakozi ba leta. Nta leta irigera ivuga ngo nzorenganya, nta leta irigera ivuga ngo nzokwiba abenegihugu, nta leta irigera ivuga ngo abana bazoba beza ngo bajya nabo babi. Wewe rero ukorera leta mu gisata urimwo, numenye neza ko uri kufasha leta gutunganiriza abenegihugu muri ico gisata urimwo. Niba buri mwarimu uri kufasha leta kwigisha abana b'u Burundi, niba buri muganga uri kufasha leta kuvura abana b'Abarundi, niba uri umwubatsi uri kufasha leta kubakira abenegihugu, niba wize ivy'ubutare n'agataka uri kufasha leta kurondera iryo tunga ry'abenegihugu. Umukozi wa leta n'umugira neza, n'umugira neza. Mugabo aho kwibuka ko ari umugira neza asigaye avuga ngo banza umpa amahera kugira ngo ndagukorere. Mbega none umugira neza yo mugira neza gute mu gihe ariko asaba impembo? Aba yabaye mu cangero ntabakiri wa muvyeyi leta aserukira. Iyo leta ari mvyeyi n'uwikorera leta nawe aba ari umuvyeyi. Leta rero iri terambere twe tumaze kurizana, leta ikaronka amatagise, iryo terambere rasubira ikatugarukako. Ni muri iyo ntumbero mbere nagomba sabe tubanze dukomera amashi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu, tumukomera amashi menshi. Tumukomera amashi menshi kuko n'umuvyeyi. Umuvyeyi agahengeshanya kudukebura twebwe bibondo. N'umuvyeyi yama ariko atubwira ati iki gihugu ni gwacu nta wundi nyeneco. Turamukengurukira kungene yumvise yuko iterambere tegerezwa kugaruka ku benegihugu. Ingingo yafashe akavuga ati ubu ikomine yose izoronka miliyoni 500 yo guteza imbere abenegihugu mu ikomine. Ni ingingo ikomeye cyane itaraba mu bindi bihugu. Mumaze kumva he? None mbega kwiyo ngingo yayifashe kera nta leta yabaho? None ko zitari bwabigira izo leta zose? Nukubera abari baserukira izo leta zari ndyarya, ntibumva umwenegihugu ico arico. Ubu rero nagira ndababwire kumwe nababwira ntimure kuri ciza mwafashe, nimutangure rero mumenye yuko zijya miliyoni 500 kuri komine yose ari umutahe w'iterambere leta ituzaniye. Kera mwahora muvuga ngo bisaba umutahe. Naje nahora ndabaza nti igikorwa n'amahera hatanguye iki? Ni munyishuri igikorwa n'amahera hatanguye iki? Hatanguye igikorwa. Ndetse no mu Burundi bwa kera abazungu bataraza nta mahera yari ahari, ariko twaraguza ivyimburwa. Noneho rero urumva igikorwa nico gitangura. None ubu turarose igisahiriza cya gikorwa. Nico gitona nagomba sabe abari mu manama ya komine ba musitanteri, turabasavye dushimitse, turabasavye kubw'izina ry'Imana
ajya amahera berekira umara abene gihugu, ajya amafaranga miliyoni 500 ntituze dusubire kumva yagiye mu mifuko y'abantu. Ahandi ho abene gihugu twebwe nyene tuzobikurikiranira. Kizima dutoma kwa dufise leta mvyeyi tuzobashengeza. Bene gihugu ndabwire murereke ajya amahera ntazasubire gusanzara. Muze murereke kandi dushegeza abasanzaza. Hariho indongozi z'indyarya zayarose ziti turarose natwe ico twikorako. Ubu rero ndagira ndababwire bagumya banga tugiye kubinderetsi. Abasitanteri banyumva tugiye kubinderetsi kandi tuzobashengeza imbere y'ubucamanza kandi muzovumwa kuko uvumwe n'abene gihugu nta ndazokuvumura. Abene gihugu mumenye ko ari ryo shingiro ry'ubutegetsi bwari bwo bwose. Ntimushobora kurya abene gihugu hanyuma muvuge ngo muri ndongozi. Umusitanteri abo muvyeyi. Umusitanteri niwe muvyeyi wa komine. Umusitanteri ntakwiye kubona umwene gihugu yarenganijwe ngo arengane. Ndabasabe mwebwe ndongozi haba mu ntara, habe mu makomine, habe mu mitumba, habe mu mazone, mumenye yuko indongozi buramatari niwe muvyeyi w'intara, musitanteri niwe muvyeyi wa komine, chef de zone niwe muvyeyi wa zone, umukuru w'umutumba niwe muvyeyi w'umutumba, umukuru w'agacimbiri niwe muvyeyi w'agacimbiri, nyumba 10 niwe muvyeyi wa zirya nzu 10. Nico gituma twese dufatane mu runani, ntihagire umunyagihugu n'umwe azosubira kurenganywa hari hose, ntihagire umunyagihugu azosubira kuribwa igiturire. Twese tubinderetse kuko abemeye gukorera leta bemeye kudukorera saba cangero. Niba barabacangero naho nibemere batanga imihoho muri ubwo buzi bwa leta barimwo, hanyuma haza bakunda igihugu bakunda bene gihugu baze bakore. Dukeneye yuko iterambere rigaruka ku bene gihugu. Twese twakuye amaboko mu mpuzu ubu turi ku kivi kandi turiko turateza imbere igihugu. Igihugu rero giteye imbere naco kiradusubiza mu nkoko. Nico gituma iyo rero leta ivuze iti ngirasubize mu nkoko bene gihugu ndabaho umutahe w'iterambere, utegerezwa ko umutahe w'iterambere so umutahe w'abantu. Ico kintu ndagishimangira cyane kuko tugira tugihagurukire. Umugambwe CNDD-FDD wiyemeje urugamba urwanya ubukene kugira ngo umurundi wese aba mu mugambwe CNDD-FDD atabamwe, umurundi wese atera imbere. Nico gituma mpamagarira aba CNDD-FDD mwebwe bagumya banga gufata iyambere mu karorero, mu bikorwa, mu butungane, mu bintungane kugira bose barabireka kuko urugamba ni mwebwe mwagwiyemeje. Ko ari mwebwe mwagwiyemeje rero ntirubaruhishe. Umwasi yitwa bukene n'umwasi yoroshe kugwana nawe. Ubwa mbere ntagira ubwenge, ntagira inguvu, ahagaze ngaho gusa, none yotera ubwoba nde? Twese rero tugira urunani tumugwanye. Mwanya kubaho mwese reka mbonere hakaryo ko babimbwiye ko kwakira abanywanyi bashasha. Abanywanyi bashasha mu kubakira sikindi mbanza kubaha inyigisho. Mwumvise ingingo ngenderwako y'umugambwe CNDD-FDD. Ingingo ngenderwako ni iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako. Winjiye mu mugambwe CNDD-FDD ubuje gushira mu ngiro iyo ngingo ngenderwako igiza akarangamutima ko mugambwe CNDD-FDD. Mumenye yuko muje muri binebwe kwebwe mwagumya banga tuzoca tubace. Uwuzi yuko aje muri CNDD-FDD aje kurondera amarya, uwo nabarasubira inyuma. Kuko muri CNDD-FDD twiyemeje kwitanga twitangira igihugu, tucitangire gushaka gitera imbere. Uwuje muri CNDD-FDD ntabaje kurondera amaronko, ntabaje kurondera ibiti. Mwarabonye abinjiye muri CNDD-FDD baje kurondera ibiti ngere vyagenze. Babonye ivyo biti babibuze bose baciye bomoka
baca bashaka gutera igihugu birabata kuba amazi none bapfuye bangara. Umuntu wese aje muri CNDD-FDD aje kurondera amaronko yabihejeje kumuta kuwa amazi. Muri CNDD-FDD havuga urukundo. Iyindi migambwe kera yabona abarundi mu bahutu n'abatutsi n'abatwa. Mu mugambwe CNDD-FDD twebwe tubona umurundi w'indyarya ntashobora kuba umunywanyi wa CNDD-FDD. Aho mubitegere neza. Winjiye mu mugambwe CNDD-FDD uzana umutima w'urukundo, ukazana umutima w'ibikorwa, ukazana umutima w'ubumwe, ukazana umutima wo kurwanira igihugu mbere no kucitangira ukacitangira. Nico gituma rero muze mubizi ivyo mwiyemeje. Ndize yuko mwarose umwanya wo kwiga akaranga mutima k'umugambwe CNDD-FDD n'ingene kaja mu ngiro. Noneho niba nyene duhejeje kwibutsanya aho bihera mu bikorwa byacu twebwe nyene. Nimuve rero ngo mwinjiye muri CNDD-FDD muzi yuko muje kwicara, muje kubikorwa. Nagira mbere mbonera akayo kubwira abo yindi migambwe muvuyemwo nibababare ivyo muje gukora mu mugambwe CNDD-FDD ni ku nyungu yabo nabo nyene. Ndazi ko mushaka kwa mwarabonye bagumya banga ingene bakorera hamwe, ingene bariko bateza imbere igihugu, nawe mukavuga muti ndagiye kwifatanya nabo. Nabo muhindi migambwe rero nabo nyene mubigishe kuri urwo runani, mubabwire ko nabo nyene barimwo. Ntihagire rero ubushavura kuko urugamba turimwo n'ubwo abarundi bose, kandi nuwe bazi yuko nubatari mu runani naganda mubwire nawe aze muri urwo runani, aze muri urwo runani kugira ngo turabe ko Burundi coba igihugu rurangiranwa imbere y'amakungu. Nizeye ko ivyo mwavyumvise mwebwe mushaka kwinjira mu mugambwe CNDD-FDD. Mwumvise ishingiro ry'akarangamutima k'umugambwe CNDD-FDD. Iterambere rikomoka ku mwenegihugu rikongera rikamusubirako. Muri mwebwe ntihaba harimwo abakozi ba leta. Mumenye ko muje gufasha leta kugarukana iterambere mu benegihugu. Uwuja tumva ivyo uwo ntazobaje azoba ari umusumyi w'urusaku gusa. Uwo nawe bizomuta kuwa amazi hakiri kare. Nico gituma ndabasavye yuko muzanane umutima ubikunze, umutima mwiza. Nihaba muri mwebwe harimwo umwigisha, ntazabe nk'abandi bavuga ngo nshaka kwigisha mba mu gisagara gusa. Muze mumenye ko uri umwigisha wigisha abana b'igihugu iyo bari hose. Nimwaba harimwo umuganga, mumenye neza ko muje gufasha leta kuvura bene gihugu bose. Uwuzoza aje kuvuga ati jewe sinzovura abanyaruca ishaka kuvura abanyagisagara gusa, muze umenye ko uwo muri CNDD-FDD abahejeje gucibwa. Turabasavye rero muzanane umwete, muravyumva neza, muzanane umwete. Erega twebwe caratuvunye. None mwebwe rero ko muje muri bashasha ingo mutwongerereza inguvu kugira ngo tugire umuvuduko munini cyane. Hanyuma ntimugire ubwoba. Muri CNDD-FDD nta macakubiri ariyo, nta watanguye n'uwahereje. Aha muje mu abagumya banga bose barangana. Ntimugire ubwoba, nimwiyite abanyuzi, ntimugire ubwoba. N'ijambo ry'Imana riratwigisha rikatubwira neza ba bakozi batatondera rimwe mugabo bose bakaronka ingero zingana. Nimuze mutangara mugiye mubona muri aba barukovongo harimwe abahemutse, kuko abambere bazoba abanyuma n'abanyuma baba mbere. Igikuru ni iki?
uvumirivu tu. Savye abagumyabanga ntihagire uzohemuka kuva ubu kuko aba bashasha bo batwenga. Nimwe mugiye kubigisha kuvumiriya, nimwe mugiye kubigisha ingene umuntu aruha ntaruhe, inkona ntiruha. Nico gituma twebwe igishushanyo cacu dushaka kumera nk'inkona. Umugumyabanga wese ahari ni inkona. Inkona ntiruha, inkona ntidebukirwa, inkona ikora uko ishoboye kugira ngo itsinde. Muze mwabe muzi yuko inkona ikora uko ishoboye kose itigera itirigana kwibanga yiyemeje. Erega hariho abazi ko umugumyabanga ari umuntu ngo ahora ico abonye. Mubonye amabwa mwoyanuma. Umugumyabanga n'umuntu yiyemeza kudatirimuka kwibanga yiyemeje ryo kugwanira igihugu. Uwo niwe mugumyabanga. Ujya mugumyabanga abona umusuma akamuhishira, uwo ntaba ari umugumyabanga. Umugumyabanga abona inkozi y'ikibi akayihishira, ntaba ari umugumyabanga. Umugumyabanga asahura itunga ry'abanyagihugu, uwo si umugumyabanga. Umugumyabanga n'uwudatirimuka kwibanga twiyemeje ryo kuzamura iki gihugu cy'u Burundi. Namwe rero ubu mugira murabaye abagumyabanga b'ukuri bintahemuka. Ejo rero twumva umugumyabanga yahemutse.